umwaka mwiza. Ibi ni ibirori byo kwifurizanya umwaka ku mvukira z'intara ya Gitega vyabaye ku igenekerezo rya 5 Ruhuma 2025, aho buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona yamejeje ko uwo musi ari akaryo ko kwirimbura ku vyaranguwe neza eka ndetse no kubitagenze neza kugira ngo babikosore. Muri rusangi rero Venamani Irambona yavuze ko vyagenze neza nubwo bigaragara ko hari ibisata abanyagitega bagisinziriye, akava nko mu gisata cyo gucukura ubutare no kugwiza amahinguriro. Naho turiko turatera intambwe, hari ibisata bimwe bimwe tudatera intambwe. Ivyo bisata ni igisata c'amahinguriro. Mu ntara iwacu by'ukuri turiko turaraba na mwebwe ni murabi hirya no hino nta mahinguriro dufise. Ayo mahinguriro niyo yatanga akazi ku bantu benshi. Hari igihe n'abandi mu zindi ntara badutwenga ngo mwe muvuga ko mufise babwiza tunga ngo mukabura n'ihinguriro rihingura amazi, barakunda kukaducirita ko kandi twumva yuko tubabaye. Rero no kuri birababaje, nk'abanyagitega turakwiye kwikubita agashi tukabona nk'abandi. Intara yacu irafise ubutare butandukanye, kandi rero tubamenyesha ko batanguye kubwimba mugabo n'abahinguriro. Nta munyagitega n'umwe ndabona akora umugambi waje muri iki gisata cyo kwimba ubutare. Tubona avuye mu zindi ntara aribo baza kubimba. None mubona bizogenda gute? Rero hari ibisata bimwe bimwe dusinziriye cyane, hari ibisata bimwe bimwe dusinziriye ntituzi ingene bizogenda, ariko ni ukwikubita agashi kugira ngo turabe yuko bizogenda neza. Rero nk'abajeje intwaro mu ntara no makomine, naho igihe kiriko kiratujana, ariko turacasigaranye akanya ku buryo tugira tuti hari icyo tugeza kwiyemeza kubandanya dukora, na cyane cyane kurondera ineza y'abenegihugu kugira ngo habe imbere y'amatora, mu matora n'inyuma yabo bazobe baguwe neza, babona yuko uburongozi buhari. Kandi bamenyesha yuko n'abashinzwe intahe haba mu makomine nta n'umwe yaheze ibikorwa muri uko igihe kiriko kiragenda. Aya naryo hangiro twihaye yuko ari gukora gushika ifirindi. Yarongeye amenyesha n'imigambi yakazoza, acahamagarira imvukira kuvyijukira. Yaragarutse kandi no ku bisata bitandukanye byo mu ntara ya Gitega, ahereye mu gisata c'uburimyi n'ubworozi yamenyeshe ko umwimbu umeze neza nubwo hagiye haribonekeza utugorane two kutagwiza umwavu w'ikirundi ku gisata c'uburimyi. Turabona yuko hariho akagihaze, na cyane cyane mu kwijukira kurima kijambere, aho tubona naho inyigisho zagiye zitangwa hariho abo bigora gukurikiza impanuro, na cyane cyane mu kugwiza umwavu w'ikirundi. Mu gisata c'amagara y'abantu yarashimiye ibitaro mpuzantara vya Gitega biriko biraronswa ibikoresho bigezweho nubwo hakibonekeza ikibazo c'umuyagankuba udakwiye. Yahamagariye abenegihugu kwirinda ibiza biza biribonekeza, batibagiye n'umugera wa sida biguma vyiyongera mu ntara. Mu gisata c'amagara y'abantu turashima yuko abaganga bari ku kivi, ariko turabona ko hari indwara nyinshi bigaragarira ku bwinshi bw'abarwayi dusanga mu bitaro n'amavuriro, na cyane cyane mu bitaro mpuzantara vya Gitega. Twumva yuko bakira abarwayi benshi ndetse no mu yandi mavuriro.
turashima kandi yuko muri icyo gisata nyene abarongozi bariko bita ku rutare kugira ngo ivyankenerwa bigende neza, aho dushima kubona turiko turaronka ivyuma bigezweho mu bitaro mpuzantara vya Gitega, ndetse twibwije no kuronka ibindi harimo na kane n'ibindi vyinshi. No kuvuga ko hari indwara twahora tuja kwivuriza ahandi ubu tutazogenda kubera ivyo ivyuma bigezweho biriko biraza. Mu gisata cy'inyubako yarashimye intambwe igezweko mu kubaka hisunzwe amategeko ko biri mu bizotuma turizera yuko bizogenda. Turashima kandi yuko igisagara ca Gitega dushima yuko ibintu biguma bihinduka mu kanya kandi turazi yuko igisagara cyubakwa na bene ico, ari nacyo gituma tubashimira mwebwe mwese ku kigoro kariko karakorwa na bamwe n'abandi kugira ngo igisagara cyubakwe neza. Murabona yuko dufise amashanje menshi ariko araduka, amazu manini na mato mato, ndetse turagira tuti iyo tutaje mu kibazo kijanye n'ivyankenerwa bijanye no kubaka vyagiye biduga igiciro, ubu tuba tugeze kure cyane, kuko hariho abo usanga yibura kwiyemeza atangura kubaka kubera ibiciro vyagiye biduga cyane. Turashima kandi ko hariho ibikorwa bitari bike vyatanguye gukorwa tugiwe imbere n'ubushikiranganji bujejwe inyubako, aho hariho amakaritiye amwe yashoboye gutunganywa naho bitarahera, ariko twizeye yuko mu minsi bizogenda neza. Nk'umutumba wa hariya Rukoba hafi nka hose ivyigwa vyararangiye, ndetse n'igice cy'umutumba wa Bwoga uhereye kuri Brasserie gutera utubuga, ni naho nyene ibikorwa bikaba vyarakozwe ivy'ubuhinga. Hasigaye gusa yuko biherahezwa kugira ngo bitangure kuja mu ngiro, maze turwanye kubaka ahantu badateguye neza. Venamani Irambona yasavye imvukira kuza guteza imbere igisata cy'inyubako rusangi mu kubaka amahoteli meza uko ibibanza bihari. Mukaba mwibanze muze kandi twagomba kubamenyesha mutaje, akagira umuza avuye Ingoza, avuye mu Biga, avuye mu Cankuzo, utagerera hehe tuzoreka kumenya ibanza muzace muvuganira ko bivaye babandi hakiri kare woza ateza imbere igisagara wese tuzotangira. None rero mwitunganye, ari n'umugambi wo kubaka garage publique, ikibanza twakivuganye na nyakubahwa umushikiranganji mu vyajejwe harimo inyubako y'uko twegeraniriza barya bakorera imodoka mu mabarabara, tukabategurira ikibanza maze bikagenda neza. Nyakubahwa Musitanteri yavuze ati doronga abo dukoranye, ati twoca tugicako ni partenariat public privé kandi vyogenda neza. Kw'izina ry'abatumire umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Gitega, Prosper Dodiko yarashimye kuba barateguye uyo munsi, yongera ashimira n'intwaro ukuntu yerekana ingene ibisata by'ubuzima bw'intara ya Gitega byifashe. Nagomba nshimbe iyi biramuduha no kuvuga ibyaranguwe n'ubuserukizi bwacu. Mwumvise yabidondaguye mu bisata byose, kandi rero ibi biratwereka yuko dufise indongozi zibushitse, kuko iyo bavuze kwifurizanya umwaka mushasha umuntu aba yumvira ati gusoma gusha, mugabo mwumvise yuko atubwira ubuzima bw'intara bose ingene bumeze,
aho hari ibyo gushima, aho hari kandi n'ibindi twosimbataza. Ariko muri iyo mbira nyene mwatubwiye ibisata bimwe bimwe tugisigaye inyuma nk'abavuka ntara. Yavuze igisata cyo gucukura ubutare, aravuga n'igisata cyane cyane cyo gushyiraho amahinguriro. Ibyo nibyo umuntu ariko araraba mu zindi ntara, urabona yuko bari ku muvuduko usanzwe wo gushyiraho amayizine, wo gushyiraho wo gucukura n'ubutare. Ku butare rero ngira sakasesishwa rumuri, ubu na ya karata yari inyegeje karata miniyeri di Burundi, ubu twarayitoye, twararonse abatukurira akagohe barayiduha. Ubu rero turazi ibyo dufise kandi turatuzi. Mbere nagomba ncegira ko nshimira abantu bose bariko baritanga, kuko mu Burundi gushika uno munsi dufise abantu 148 bariko bimba ubutare. Urumva turatuzi. Turashimira rero bari muri ico gisata kubera ko baragira inguvu, kuko aho twaciye muri iyi minsi cyane cyane mu Kayanza ni Muyinga, twarabonye yuko iterambere ryabishitse. Ubwo butare rero Imana yaduhaye, nibaze ko hageze akaryo keza ko kubukorerako, na cyane cyane abajeje intwaro badufashe, kuko ndazi ikibuze ni kwakunda gukorera hamwe, umuntu wese akagomba gukora kiwe gusa. Ariko batugiye imbere barashaka gushyiraho uburyo bwo kugira ngo tangure gukorera hamwe, kumbure abantu bagiye hamwe birakunda. Muca mwibuka n'ingene aha twicaye hagiyeho, muravyibuka ingene mwese mwashizemo ukuboko, none rabo no munsi turahaterambira. Nico rero twosaba yuko abajeje intwaro bodufashe tugakorera hamwe, nimba bagira amaksionariya, nimba bagira gute batuje imbere, turaronka ico gisata natwe twokijamo.